nshuti mwese muduteze amatwi. Ifideni Yongabo abaramutse abaha ikaze mu makuru y'aka kanya. Leta y'u Rwanda ivuga ko itazokwihanganira abamenyesha makuru barenga ku mahame y'umwuga bitwaje ubwigenge bw'itangazamakuru. Umunyamakuru ntabwo yubuha umutwe uruta uw'akarere kose utuye. Urandikira abantu ubwenge iyo bahaye feedback ntabwo babyuka mu gitondo ngo bagiye guhakanya kana abarahantu byamukoze. Uyu ni Johnson Businge, mushikiranganje w'ubutungane w'u Rwanda. Ku ruhande rw'abamenyesha makuru harabasanga icyo leta ishaka gushikako ari kubanumwe. Ibyiza bifite benshi babivuga ariko ibitagenda abatinyuka kubivuga ni bakeya. Hari abantu bigaragara ko batifuza ko nubwo bukeya bwabo bukora. Uyu ni John Williams Ntwari w'ikinyamakuru Ireme. Mu Rwanda kandi sentare nkuru iburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibirengera imbibe ikorera Nyanza yasirishije urubanza rwa Madame Idamange Ibyamugwiza, umwiyahuzi yiturikije na bombe mu ikambi y'igisirikare mu mpanuka bw'umugwa mukuru wa Somalia Mogadisho mu masaha ya kare y'ino munsi kuwa kabiri. Idonido ry'amakuru yo hirya no hino ku isi. Umwiyahuzi yiturikije na bombe mu ikambi y'igisirikare mu mpanuka bw'umugwa mukuru wa Somalia Mogadisho mu masaha ya kare y'ino munsi kuwa kabiri. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Oriane Tanishaka. Abasirikare babiri bajejwe umutekano muri Somalia babwiye ijwi rya Amerika ko hafi y'ikigo gikorerwamo imyiyerekano ya gisirikare umugabo yaje afise imyambaro ya gisirikare yiturikije ko bombe ageze ku irembo ryaho. Umwe mu bacungera umutekano kuri ico kigo ariko atashatse kuvuga izina ryiwe kubera atemerewe kuvugisha ibimenyesha makuru, avuga ko uyu mugizi wa nabi yaje yiyorobetse mu mugwi w'abasoda bato bato bariko binjira muri ico kigo. Yavuze ko igitero kitabereye muri ico kigo hagati ahubwo cabereye kwibarabara riri imbere yaco. Umwe mu bakozi ba leta avuga ko ico gitero cahitanye abasoda bato bato bashika kuri 10, abandi barakomereka cane. Ahandi naho mu ntara ya Puntland, sentare ya gisirikare yaciriye urubanza rwo gupfa abagabo 17 bagirizwa iterabwoba mu muhari wa El Shabab bagize ibitero bitari bike muri iyo ntara. Uwundi umwe muri abo yaciriwe igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose. Yamara imiryango yabo ivuga ko bemeye ivyo vyaha ku gitsure. Urakoze Oriane. Kenneth Kaunda yahoze ayoboye igihugu ca Zambia afise imyaka 97 muri iki gihe ariko avugwa indwara yo mu mahaha bita pneumonie mu rurimi rw'igifaransa. Ibiro vyiwe byatangaje no munsi kuwa kabiri ko ariko avurirwa mu bitaro by'igisirikare ku mugwa mukuru Lusaka. Kaunda yatwaye Zambia kuva mu mwaka w'1964 igihe Zambia yaronka intara yo kwikukira yigobotoye ubwongereza gushika mu mwaka w'1991. Ari mu ntwari ziri kurushi zahabuje akarere ko muri Afrika zikiriho. Yaragize ibibazo byo mu mahaha byagumye vyibonekeza mu kiringo c'imyaka itari mike. Rodrick Ngolo, umwe mu bafasha biwe, avuga ko harakarusho kuvyerekeye amagara yiwe no munsi. Yari yatangaje ku munsi wa mbere ko Kaunda yumva atameze neza. Yari yinjijwe mu bitaro vyitwa Maina Soko Medical Center ku mugwa mukuru Lusaka. Perezida wa Zambia Edgar Lungu yarasavye igihugu ku munsi wa mbere kumusengera. Yavuze ko leta izokora ibishoboka vyose kugira aronswe irikenewe vyose kubijanye n'amagara yiwe. Ayo yaramwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanye gusamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cha internet arico www.akaburungu radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Kuri uyu wa kabiri umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatunganije inama rukokoma yo gutorera inyishu amatati akunda kwaduka hagati ya leta n'abakozi bayo. Iyo nama ihuza ibisata byose by'akazi, amasendika n'amashira hamwe, abikorera utwabo n'abandi. Navuganye n'umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda. Uvyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije muri iyo nama rukokoma. Cyane umukuru w'igihugu yashikirije Evariste Ndayishimiye yagarutse cyane ku cerekeye gukunda akazi, kugwanya ubunyonyezi, ibiturire no kunyorora amatungo ya leta. Akavuga yuko naho hatabaye gukunda akazi no kwitaho akazi kurusha gukunda umushahara abakozi ba leta baronka ku kwezi umwimbu udashobora gutera imbere. Yanavuze ko kandi amatati hagati y'abakozi n'abakoresha azokwamaho
mu gihe abakozi batarashobora gukunda akazi, akaba rero ahamagarira cyane cyane inzego za leta hamwe n'amashirahamwe ya leta kugerageza gukora bateza imbere igihugu, bitaho umwimbu, bitaho ibyo kuzana ibishasha innovation, aho kwama barindiriye umushahara wo ku kwezi ku kwezi. Umukuru w'igihugu aranagabisha abatwara amashirahamwe ya leta amwe nka Regideso ritanga amatara n'amazi canke Onatel rijeje gutumanaho amakuru yuko abatazoshobora kuduza umwimbu bazokugwa mu kazi kabo ka misi yose maze hakazanwa abashasha. Naho kuvyerekeye abakozi ku ruhande rwabo n'amasendika yabo n'ibihe bibazo bashikirije? Abaserukira amasendika cyane bavuga yuko iyo umukozi ahembwe ariho aheza agakora neza, bakagira bati umukozi yabegwa n'impembo, atarose impembo nziza ntashobora kuduza umwimbu, bakavuga bati nibafatwe neza, nibahembwe neza, abico bita kunganisha imishahara ku bakozi banganya diplome canke impamyabushobozi bakora mu bisata bitandukanye. Ariko nabone bagaruka bakemera yuko hari igihe ngo haba byerekeye ihagarikwa ry'akazi mu gihe bitaba bikwiriye, ariko bakavuga ko mu gihe hobaho kuja baraganira hagati ya leta nabo igihugu cyose kigatera imbere. Barashima rero akaryo ko kwama bariko baraganira na ntaryo ibibazo byerekeye umukozi cyangwa umukoresha, amazi atararinda inkombe ngo amashirahamwe ya leta arinde gutembagara n'ibindi, ariko bo bakavuga bati nibabanze bahembwe neza hanyuma bashobore kwitaho akazi no kuduza umwimbu. Ibihe bibazo bikunda kwibonekeza muri rusange ku bakozi? Ibibazo bikunze kwibonekeza mu buzi bwa leta muri rusange, icyambere no guhagarika akazi bikunze kwiboneka cyane cyane mu gisata c'abaganga c'ubuvuzi, aho abaganga bakunda guhagarika akazi kenshi na kenshi, canke abarimu abigisha amashuri atandukanye, ugasanga nk'izo nzego zibiri mu mwaka barahagaritse nk'akazi inshuro nka 3 ku mwaka. Ivyo bigatuma rero ibikorwa bimwe na bimwe bica bigindira. Ikindi bavuga ingorane zikunde kwibonekeza mu bakozi n'akazi nivyerekeye gukura abakozi hadakurikijwe amategeko, maze ugasanga abakozi bagiye kwitwarira leta mu masentare atandukanye aca imanza za leta, ugasanga leta yirishe itanze indishi y'akababaro ku mukozi irengeye umushahara umukozi yari guhembwa nk'umwaka wose. Izindi ngorane zikunze kwibonekeza ni uguha akazi harabwe mpunzi na ka mwana wa mama, hatarabwe ko uyu unyashoboye iki na kiriya. Ivyo rero navyo muri rusangi abitavye iyo nama rukokoma yo gukemura amatata akunze kwibonekeza hagati y'abakozi n'akazi bagasaba ko byo kugwaho, maze bo mukozi yabo mukoresha canke leta bose bagasenyera ku mugozi umwe kugira ngo igihugu gitere imbere. Urakoze Pierre Claver. Murakoze namwe. Tuve mu Burundi tuze mu Rwanda, aho ubushikiranganje bw'ubutungane buburira abamenyesha makuru barenga ku mahame agenga umwuga wabo bitwaza ko ari ubwigenge bw'itangazamakuru bagakora inkuru zitera amacakubiri mu banyagihugu. Idonido kuri inkuru na Asumta Kabo yari Kigali. Yabivugiye mu nama yamuje n'abanyamakuru biga kwishyirwa mu bikorwa by'imyanzuro ku isuzuma mpuzamahanga ngarukagihe ku burenganzira bwa muntu igihugu cyahawe ireba ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwo gutanga ibitekerezo. Imwe mu myanzuro leta y'u Rwanda yasabwe harimo ko leta isabwa kubaka ubushobozi bw'itangazamakuru rigakora neza kandi ryigenga. Leta kandi yasabwaga kuvugurura amategeko kugira ngo ingingo zirimo zibuza ubwisanzure bw'itangazamakuru zikurweho, ndetse no kurushaho guha urubuga itangazamakuru ryigenga kugira ngo rirusheho kuba ryinshi. Minisitiri w'ubutabera yongeye kwibutsa abanyamakuru gushishoza ku nkuru bandika birinda icyasubiza abanyarwanda inyuma. Kuba umunyamakuru ntabwo biguha umutwe uruta uw'akarere kose utuye. Urandikira abantu bafite ubwenge, iyo bahaye feedback nta munyarwanda ubyuka mu gitondo ngo yagiye guhakanya kanaka abari ahantu byamukoze. Genocide y'abantu bayireba kandi ntabwo yigeze avuga ngo muhaguruke mujye kwica abantu. No, yavugaga gukora abantu bakayumva coded language bakayumva bakagenda bakica abantu. Ariko nubona habaye pushback subiye inyuma babwira iki kintu mu mbaraga. Bamwe mu banyamakuru bakorera inkuru zabo kuri YouTube bagaragajwe nk'abari mu bikorwa byo kuyobya rubanda. Mu Rwanda hagaragara bamwe mu banyamakuru bamaze gufungirwa inkuru bagenda basohora. Urugero rw'abanyamakuru ba Iwacu TV ubu bafunzwe, ndetse harimo na Karasira Aimable uri mu maboko y'ubutabera akurikiranyweho ibyo avugira kuri YouTube. Ubu munyamakuru Uwizeyimana Louise akora ikinyamakuru Intego wasobanura ko hatabayeho kugenzura itangazamakuru rishobora gusubiza
gusubiza abanyarwanda mu bihe bibi banyuzemo. Ni ukuvuga ngo abantu bose bari kuri YouTube abantu bareka kubitiranya n'abanyamakuru. Hari abantu bari kuri YouTube bafitemo izindi nyungu nyinshi cyane. Umunyamakuru ni umuntu wese ukurikiza amahame agenga umwuga w'itangazamakuru. Muri ayo mahame nta kwangisha abaturage, nta kwangisha igihugu amahanga. Icyo ni ikibazo dufite mu mwuga w'itangazamakuru. Inzego zose zireba itangazamakuru zikwiye guhangana nacyo, bakamenya kwidentify, bakavuga ngo uyu ni umunyamakuru ukora kinyabwonko nk'umunyamakuru, ikinyamakuru ke cyane nk'ikinyamakuru, uyu we ntabwo ari we. Icyo ni kibazo cyonyine dufite. Hari abandi banyamakuru basanga kubahatira kwandika ikintu kimwe biri mu murongo wo gucecekesha itangazamakuru. John Williams Ntwari ni umunyamakuru akorera ireme.net, ikinyamakuru gikorera kuri YouTube. Ntabwo abanyamakuru ibyo batanga cyangwa ibitekerezo batangaza n'ibyo twandika ari uko tugize injiji abo dusesengurira, ariko ikibazo gihari ni iki ngiki: abadutuka, abadutera amabuye, abadusabira gucibwa imitwe, gufungwa, kwirukanwa mu gihugu n'ibindi, ntabwo ariko bose ari abantu nyabantu. Usanga ari nk'umuntu umwe ufite konte zirenga 40, inyinshi zabaringa, risa n'ifite inshingano rizaba izo ryahawe cyangwa ryihaye cyo kujujubya abanyamakuru bahitamo kuba imboni ya rubanda. Imboni ya rubanda avuga ahangaha nuko ibyiza bifite benshi babivuga, ariko ibitagenda abatinyuka kubivuga ni bakeya. Hari abantu bigaragara ko batifuza ko nubwo bukeya bwabo bukora. Hashize iminsi abayobozi banyuranye bagaragaza ko abanyamakuru bifashisha YouTube bagatambutsa imvugo bita ko ziyobya rubanda batazakomeza kwihanganirwa. Ubutumwa buheruka n'ubwatanzwe n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB Thierry Murangira. Hari abantu bibeshya ko bashobora gucuruza igihugu cyabo bifashisha uburyo butandukanye burimo imbuga nkoranyambaga za YouTube, Facebook n'izindi, bagakwirakwiza ibihuha bagambanira igihugu cyangwa se bagisebya. RIB rero irihanangiriza abantu bose bakora ibikorwa bishobora gusubiza abanyarwanda mu kaga, basebya igihugu bifashishije izi mbuga nkoranyambaga, bagamije kugira ngo babone indongo muri kwa gukoresha imbuga nkoranyambaga bakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside kugira ngo babone amafaranga. Nababwira nti rwose barye bari menge. Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka u Rwanda rwakoreye isuzumwa ryubahiriza ry'uburenganzira bwa muntu rikorwa n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu. Iri suzuma hagati y'ibihugu rikorerwa i Geneve, aho usanga ibihugu 193 bigize umuryango w'abibumbye byemerewe gutanga imyanzuro nama ku bindi bihugu. Minisiteri y'Ubutabera isobanura ko u Rwanda rwahawe imyanzuro 284 rwemera gushyira mu bikorwa imyanzuro 160 mu byiciro bitandukanye by'uburenganzira bwa muntu. Hagaragaramo nko guteza imbere ubwisanzure n'imikorere y'imiryango itari ya leta, guteza imbere uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ndetse n'uburenganzira bwo guhabwa amakuru. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Turagushimiye Assumpta. Tukivuga ku nkuru ziraba ubutungane bw'itangazamakuru, tuze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umushikiranganje w'ubutungane Merrick Garland yagiranye inama n'abayobozi b'ibinyamakuru bikomeye kugira ngo baganire ku vyagirizo vy'uko ubushikiranganje ayobora bwasimye urusaku kuri bamwe muri bo. Thomas Kamirindi arabandanya inkuru. Inama yabereye mu muhezo, ariko abari bayirimo batangaje ko Ministre Garland yari kumwe n'abamwungirije bo hejuru n'abajyanama be. Baganiriye igihe cy'iminota 90 n'abayobozi b'ibinyamakuru The New York Times, The Washington Post na televiziyo CNN n'abavoka babyo. Hari kandi n'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Reporters Committee for Freedom of the Press riharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyamakuru babwiye Minisitiri w'Ubutabera ko bakubiswe n'inkuba bamaze kumenya ko igihe Perezida Trump yari ku butegetsi urwego rwayo rushinzwe umutekano rwategetse ibigo by'ikoranabuhanga bitandukanye kuruha amabanga yose ya telefoni z'abanyamakuru bamwe na bamwe ba New York Times, Washington Post na CNN bakoraga ubucukumbuzi ku ruhare rw'Uburusiya mu matora ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo mu 2016. Minisiteri y'Ubutabera ntiyababwiye icyo gihe, nyamara amahame yayo ngenderwaho ategeka ko bagombaga kubimenyeshwa. Aya mahame kandi avuga ko nta mabanga y'umunyamakuru agomba gufatwa na guverinoma kereka mu bihe bya nketi ku kintu icyo ari cyo cyose cyaba kibangamiye bikabije umutekano w'igihugu n'uwa rubanda.
mu itangazo yashyize ahagaragara Minisitiri Garland yababwiye abo banyamakuru rero ko ibi byose bitazongera kubaho kandi ko nta munyamakuru n'umwe urimo ukurikiranwa mu butabera kubera akazi kabo bakoze mu 2016. Yabatangarije nanone ko yahaye amabwiriza umugenzuzi mukuru wa minisiteri ye kugira ngo akore anketi zimbitse kuri iki kibazo. Umuyobozi mukuru wa Reporters Committee for Freedom of the Press Bruce Brown yatangaje ko bishimiye ibyo bumvise muri iyi nama. Ati itangazamakuru koko ntirishobora gukora akazi karyo neza niba ridashoboye kugirira ibanga isoko y'amakuru yaryo. Uretse abanyamakuru, Minisiteri y'Ubutabera yo ku butegetsi bwa Perezida Trump yategetse ibigo by'ikoranabuhanga kuyiha amabanga yose ya telefoni z'abadepite babiri b'abademokrate n'iz'imiryango yabo, nabyo byakubise inkuba. Inkuru imaze kuba kimomo, umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe umutekano muri Minisiteri y'Ubutabera John Demers ejo yeguye ku mirimo ye. Yategekaga uru rwego ruregwa kubaneka kuva mu kwezi kwa kabiri 2018 yari yarashyizweho na President Trump. Tugushimire Thomas. Urudandazwa ndengambibe ni imwe mu myuga ifasha abakenyezi batari bake ku mbibe z'ibihugu gutera imbere. Yamara n'umwuga usaba kumenya ibitari bike bijanye n'ibihugu byombi umuntu aba ariko akoreramo. Mugenzi wacu Oriane Tangishaka yaganiye na Madame Manirakiza Godelive ayobora ishyirahamwe Afrabu rifasha abakenyezi gukora urwo rudandazwa neza. Manirakiza atangura asigura ibisabwa mu gutangura gukora. Mu bisanzwe umwuga w'uyu w'urudandaza urumva witwa ruto ruto nuko nyene ari urudandaza rudasaba ibintu byinshi, ari urudandaza abarukora bakoresha uburyo buke bubaho, kuvuga amafaranga make y'umutahe bakoresha. Rero umaze kwitwa ruto ruto abarujamwo nyene umva baba bari abantu bafise amikoro make uburyo buke. Ufise uburyo bunini ntakora urudandaza ruto ruto njabukambibe, ariko arakora urudandaza njabukambibe kurumva bafise uburyo bwisununuye. Rero kugomba gukora umwuga nk'uwo n'umwuga udahanitse cyane, udasaba ibintu byinshi, urasaba ko ufise umutahe muto kuko uri muri uwo mugwi bakora ruto ruto nyine. Hanyuma biragusaba ko uronka urupapuro rw'inzira. Urupapuro rw'inzira kugira ngo umaze kwitwa ujabuka urubibe bigusaba ko uba ufise impapuro z'inzira ziciye mu mategeko kandi zigifise ikiringo cyazo. Ikindi biragusaba kumenya amategeko yo kujabuka urubibe, amategeko yo gukora urudandaza, kuko urumva ni urudandaza ukora hagati y'ibihugu bibiri. Byumvikana yuko hari amategeko usanga mu gihugu ugiyemwo, hari n'amategeko uba usize mu gihugu cyawe ukoreramwo. Rero biragusaba kumenya ayo mategeko yose yo ku mpande zose. Bikagusaba kumenya kugira ngo ushobore kudandaza neza, biragusaba kumenya ingene isoko y'iyo ugiye gushorera mu isoko yaho uzodandariza aho usanzwe uba, ingene iyo soko yifashe, kugira ngo umenye uti ndaza kurangura ibi, ndabishora gutya, ndabona ko inyungu ushobora gukuramwo ishobora kungana gutya. Biragusaba rero kumenya ibidandazwa birekuwe n'ibitarekuwe, kugira ngo utagwa mu makosa ngo uzane ibiguhombera, uzane ibibujijwe, kuko ibibujijwe ntibiheza ngo byinjire mu gihugu. Hanyuma kandi ivyo bibujijwe barashobora kubica amatagisi menshi ku buryo uca uhomba. Rero ikindi bagusaba ni uguca ku mupaka
gukurikiza amategeko ugaca ku mupaka ukariha amakori kugira ngo ivyo winjije umenye ko byinjiye ku mugaragaro, hanyuma n'ivyo n'amakori n'amatagisi umenya ko nawe uri kuraterera mu gihugu mu iterambere ry'igihugu. Nubwo ari urudandaza ruto ruto, nawe urafise uruhara, uwo muntu arafise uruhara mu iterambere ry'igihugu cyacu. Murakoze cyane rwose, ndumva ko hakenerwa byinshi naho rwitwa ko ari urudandazwa ruto ruto, haba hakenewe kumenya byinshi. Nk'ayo mategeko mwari muvuze yo muri ivyo bindi bihugu no mu gihugu iwacu, boyamenya bate? Nk'amategeko muri Tanzania dufate, bo kwitura bande kugira ngo bamenye make bakeneye kumenya mbere yuko bajabuka kuja kugurayo ibintu? Ku mbibe zose muvuze Tanzania, ariko ubu turiko dukorera ku mbibe zitari nke. Aho hose rero tugenda dufasha abo bakenyezi kugira ngo babone ingene bashobora gutunganya urwo rudandaza rwabo. Hajya ku mipaka haba hariho abantu bahakorera, abakozi ba leta, abakozi ba OBR, ikigo cegeranya amakori, abakozi b'ikigo kiraba uruja n'uruza ariyo migration. Rero abo bantu baba bari ku mbibe zose. Ku gice c'Uburundi bariho, ku gice ca Tanzania mwavuza ku karorero bariho. Rero ico gihe ayo mategeko mu gihugu c'Uburundi, amategeko hariho abantu bagenda bafasha abo bantu bakora urwo rudandaza ruto ruto, tugenda tubigisha, tubahimiriza, tubabwira tuti amategeko akenerwa n'aya, amategeko yo kubahiriza n'aya. Nk'ubu mu gihugu ndetse muri uyu muryango y'ubumwe bwa Afurika y'ubuseruko hariho amategeko agenga urudandaza. Rero abo nabo bategerezwa kuyamenya, kandi biranoroshe kubera ko ayo mategeko agenga akarere k'ubumwe bwa Afurika y'ubuseruko, Tanzania irimwo, Uburundi burimwo. Aho bagenda bagira ibibazo ni nko muri Kongo, batari muri Afurika y'ubuseruko, muri ubwo runani rw'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko. Amategeko rero hariya baca bakoresha amategeko ya COMESA, ugaca usanga ba bantu bakora urwo rudandaza, nicyo navuze yuko bibasaba kumenya ayo mategeko. Ku ruhande rero rwa Kongo urasanga bategerezwa kumenya amategeko agenga urudandaza ari muri COMESA. Rero ku mbibe zose haba hariho abakozi ba leta, hanyuma harimo nabo begeranya amakori, harimo nabo baraba uruja n'uruza. Ubu hoho hajemo n'ikiza cya COVID, harimo n'ibindi bisabwa ko umuntu yoba akora urwo rudandaza yigenga, akamenya ibisabwa byose. Nk'unye baraheruka kugurura umupaka wa Gatumba kugira ngo abantu babandanye baza uruja n'uruza rusubire rube nka mbere. Rero birasaba yuko uwo muntu agomba kuja gukora urwo rudandaza aba yamenye mbega mu kugira ngo wipimishe COVID aha mu Burundi baca amahera angana iki, mbega kugira ngo wipimishe COVID muri Kongo baca amahera angana gute. Rero ni ya makuru bimusaba ko aja muri ivyo bikorwa yamaze kwegeranya, azi intango n'iherezo z'ivyo vyose abasabwa. Rero amashirahamwe atandukanye n'ivyo bisata bitandukanye bikorera ku mupaka biragenda bibabwira amategeko agenga ubudandaza. Yego, murakoze cyane. Hanyuma kandi ku bijyanye n'amategeko bategerezwa kubyiga, kandi ni nabwo buryo bakwiye gufata mu kuja mu mashyirahamwe nk'ay'iwanyu. Muraza kutubwira ingene izo nyigisho muzibafashisha. Ariko kandi ikindi kibazo ni cerekeye amafaranga ivyo bindi bihugu bikoresha
bararonka aho bayahindurira mu gihugu cy'u Burundi ku mipaka, baba bayahinduriye mu hehe, bigenda gute? Ico naco nyene coba ari ikintu benshi bibaza bifuza gutangura uwo mwuga. Murakoze cyane. Nibyo baba bakoresha amahera yo mu kindi gihugu kibanye baba bashoreramwo cyangwa baja kurangura ibidandazwa byabo. Rero ku mipaka hariho abafasha abo bantu, hariho amazu asanzwe ahindura amafaranga. Rero birabafasha kugira ngo ajabuke mu kindi gihugu yamaze kuronka iryo faranga rikoreshwa mu kindi gihugu. Nivyo mu minsi iheze amazu akorerwamwo abafasha guhindura amafaranga amwe barayugaye, ariko bajabutse bagajabuka mu gihugu kibanyi barasanga hariho aho bashobora guhinduriza amafaranga. Rero burya n'abakora uwo mwuga wo kuvunja amafaranga nabo nyene nabo bajana n'ibihe, barabona mu gihe abo bantu bojabuka batarose amafaranga yo mu kindi gihugu ko bashobora kuhahombera. Urashobora gusanga ifaranga ryaduze hariya, ugasanga ibyo bari wategekanije kugura biciye bikubana bike. Rero ayo ni n'ayandi makuru nayo bategerezwa kumenya uko akarere kameze iyo bagiye kugurira ibidandazwa. Yego, murakoze cyane. Rero mwogira ko mutubwira ingene ishirahamwe Afrabu ritunganije kuri iyo mipaka canke hagati mu gihugu kugira ngo mufashe aba bakenyezi baja muri uru rudandazwa twumva rukenewe kumenywa ko byinshi mbere yo gushoka umuntu arujamwo. Inyigisho za Afrabu zitunganyije gute? Murakoze cyane. Inyigisho za Afrabu cyane cyane kuri abo bakenyezi bakora urudandaza ruto bajabuka imbibe, inyigisho tuzitanga mu mashirahamwe. Dushira hamwe abantu abakenyezi tukabashira hamwe kugira ngo bari kumwe ivyiyumviro birafata umurongo. Hari uwuba yari afise icyiyumviro cyo gukora uburyo budatomoye, ariko kubera ari kumwe n'abandi biramuhindura ivyiyumviro, biramutuma ahindura ingendo. Rero tubashira hamwe kugira